ndumudeje. Mumbabarire nari nasamaye gatoya bashinga nawe bapfasoni n'isoni n'inkumi namwe batama murazi ko muri abantu banje sinigera ndabibagira kaza muri terayarite ijana kwijana abarundi ikiganiro canyu kaneja cacu umudeje tugeze mu gice c'umunani uyu munsi turi mu kigega cy'igihugu cimura imyumbati mu Burundi. Aha rero Mozayike yari yatumye abarimyi bihebura ariko bashoboye kwimbura bike byo babeshaho. Turi mu ntara ya Makamba kugira ngo twungurwe ndumudeje banza kubatembereza kugira ngo ndabere kurwaruka dufise rugiye guhiganwa. Ariko rero ntibirangiriye aho bateza kuraba aho bageze imbere mu mantoro wabo Emendizeye umunyamigambi akomeye cyane. Umugambi wari wose bisaba kwitaho gukora gose bisaba ishaka ryinshi gose hama bisaba by'ukuri gukorera mu kuri bose hamwe n'indwi bamwe rero nibo bagitangura kuduza ivyiyumviro vyabo abandi bari kora bamwe imigambi yabo bose rero baza guhabwa umunota umwe gusa utarenga nturenguke kugira ngo basigure imigambi yabo bongere barabe ko botogwa. Nditeguye neza kubera umugambi wanje maze igihe ndiko ndawukora kuvuga ndanezerewe cyane kuba natumiwe mu kino kiganiro. Ntwaye Emmanuel Ntongwanayo. Yego sanzwe mvuka muri commune Makamba, diplôme d'infirmier niveau A2. Hanyuma umugambi wanje ni wo guhingura amasabuni, isabuni zo kumesura, isabuni zo koga, isabuni zivura ingwara zo kurukoba hamwe n'amahoma. Akoze so umugambi mwiza none ga Emmanuel konzi amashira hamwe akora amasabuni ari menshi w'amasabuni yawe akabijya naka jewe akabijya kari mu masabune yanje no kuvuga ndavye nko mu karere mperereyemo muri ntara ya Makamba nuko nshobora gukora isabune nziza y'agaciro ishobora kuvura ingwara zo kurukoba no kuvuga ndashamwa kandi kabijya nkaca nkora gasabuni kamota. Ndavye umutaho ukeneye umuriyoni 150 muri ayo fisanga nayo sanzwe fise kuri tele ndiko ndakoresha. Muri 2015 ubona nawe yakoresha iki? Ndashobora kwagura tele nshinga ama antene mu bundi burere kugira nabo nyine bashobore gushikirwa n'amasabuni. Uko wize paramedicale ubwenge bwo gukora amasabuni wabwize he? Bo no kuvuga jewe uhinga bwo gukora mpeje paramedicale sinagirirwa amahirwe yo kuronka akazi ko kuja gukorera ku bitaro. Ndasimbira mu gihugu kibanyi ca Tanzania niga ibyo guhingura amasabuni. Sangura ko Ndavye Emmanuel mu mugambi wiwe akora umugambi ibintu yigiye byamufasha gutuma atera imbere kandi ndavye amaze gukora amaze kwigisha abandi ni byiza gose kubona bimuteza imbere ashobora no gufasha abandi gatuma bateza imbere. Uwa kabiri araje kandi ariteguye basi. Ego kuvyo nsanzwe nkora ndibaza kuvyo baza kunyisha byose ndazakuvyisha tangorana. Abwoba na gato tumugirira kuko ariyizeye nawe nyene reka tumutege yomi. Nitwa Enoke Manirakiza nsanzwe ndi umu entrepreneur muri commune Kayogoro. Hanyuma nsanzwe nkora ibijanye n'ubuhinga muri secrétariat public hamwe no kugirisha ama formation en informatique. Ubora vyigi? Je nagize formation muri entrepreneuria ndayikoresheje n'ikigo Kifor. Ndasondagira indi formation kandi aribo bantumye ko nyene muri 2015. Candongeza niveau candiga kaminuza. Muri kaminuza rero igisata naciye niga nagumye ndaba igisata kirimo entrepreneuria kikabamwe na comptabilité kugira ngo ninakora entrepreneur neza na comptabilité ndayikore neza. Uburyo wakoresheje mu gutanguza ishiramo ryawe ubukuye he? Mpejeje kugira formation en entrepreneuria candaronka umuntu ampa akazi mu bijanye no gukora muri studio mu secrétariat public butoya ndakora uko nagena ndahembwa kwa nari nsanzwe mfise iyo vision nacanguri icuma kimwe nkaca nshira ngaho maze gukora rero ibindi vyuma nagenda bikura mu mafaranga nagenda ndunguka. Mbega umuntu ashatse kugufashaga Enoke yo gufasha iki? Ubwa mbere umuntu ashaka kumfasha je ubwa mbere yobanza kumpa inyigisho kugira ngo nshobore kungura ubumenyi mu bumenyi sanzwe mfise bwiyongere kandi gatoya. Mbe imigambi ya kazoza ufise niyi? Imigambi ya kazoza nkeneye gukora nuko ubwa mbere
novuga iyo societe cyangwa iyo entreprise yanje yoba ikigo kidasanzwe kugira ngo muri secteur cyangwa muri region nshobore kuba mu bambere mbo munyamitaha akomeye gutyo nk'umuntu yabakeneye gukoresha ibintu bikomeye aze iwanje hanyuma mu yindi migambi nifuza nkene kuzoshinga ama agence. Koze nawe yego umugambi mwiza mbona umengo ndavye makambwe ntameze ushaka kuzana amarata ko ngana uko ndavyumva ku mutima jewe ndanezerewe cyane kuko nagerageje kwishura ku bibazo byose bagiye bambaza kandi bazona byishuye neza. Iyi ni nyama mu bisanzwe kuko ikizinu ni nyama nziza idatera gute kuba nashitse ngaha tuba tugiye guhura n'umuhinga akomeye mu gutegura imigambi n'ibindi biranezere kuko biza gutuma mbona aho ngeze naho nkwiye gukosora mu migambi yanje. Yagute turayisezereye akanyama katagwaza ibizinu yaje yambaye costume nta gufyina. Jambo ni gwaho twa Fabrice Niyongabire nkaba ndi engineer agronome nkaba nje ngaha nk'umurepresenta wa association twiteze imbere mu mugambi turime ikizino. Dusanzwe dukora turi abantu 31 bitamwo umugambi w'ikizino turavye yuko imboga keshi mu kiyaga zirakunda gukena murazi ko habaho indenga inyama nazo zirazimvye kuko dufise ubona abanyagihugu baho dandariza bafise uburyo bwo kugura ibintu byaho. Ikizinu kigumbi 3200 hama ikiro c'inyama ubu kigeze ku 2500 ikiro c'indagara kigeze ku 2023. Nukuvuga rero umuntu ko yogenda gusuma ikiro c'inyama yirukira gusuma ikizinu biza gose. None ndabona haraciye igihe kitari gituma umwaka maze gutangura gukora none ubona kuva muherereye gukora gushika no munsi akarusho k'umugambi wanyu naka. Twebwe abanyeshira hamwe turabifungura d'abord hama kandi turadandaza muri uko kudandaza turikenura ari ufise nk'akagorane turamugurana twifuze ko buri muhana wese mu mbono yiwacu woba ufise akarima gatoyi kuko nakantu wese tara mu nzu woba ufise akarima aho uzuritura mu gihe urondera imboga zo gukoza ubugari. Intambanye maze guhura muri umugambi wanyu nizi iyo bugwaye kubera mu bisanzwe usanga dufise uburyo buke biratugora kuronka imiti yo gupoma. Ikindi kintu mu turashobora kubyimbura ari byinshi ugasanga abantu ntibabuguze ngo buhere bukaca bwononekara. Urakoze. Kubwa Fabrice we bigurira ibizinu bitagwaza. Yaravyigiye kandi afise umugambi wa kazoza mwiza kuko ashaka yuko bitaguma muri yo gusa mugabo ashobora gutuma nabandi bashaka kubirima guco abantu ko bazarafungura juste irengarenga maze barangereza n'ibizino. Imana aryohewe kandi ntiyandiye umutima. Rero umuntu mubwiye yuko ari umuvinyo uri mu gacupa ka Heineken ntashobora kugura yiyumva neza ko agoze umuvinyo ariko buke ndabona yuko nzoshika ku ntambwe. Atuzaniye umuvinyo n'ugwagwa mbega n'urubanza canke tereka nga cyenyote gwa France. Yego mpaho kajika turabe akana kaju. Yego akanako na ka vin. Akanako na ka vin. Yego urakoze. France. Yego nyagira rero icyatumye ntangurarira kukurima inanasi nuko uburyo bwonshikana kuguhingura atabwo nari mfise kuko niho nari nkivuye i Tanzania mpungutse. Muri 2015 niho narima umurima ubereye umurima urimo inanasi ibihumbi 10. Rero mu mwaka wa mbere wa 2016 2017 2018 naciye ntangure igikogwa cyo kubaka ntegura aho nzotangura guhingurira. Urakoze. Je mu gitondo namye ku isoko kurondera ivyamwa me nabuze inanasi byagenze gute? Nukuvuga inanasi ziboneka guhera mu kwa 11 gushika mu kwa 4 mu kwa 5 kwa 6 n'ukwindwi zica zigabanuka. Ubu mu 8 nubwo muvuga yuko mwazibuze ziriho
ariko ni nke. Nabonye muri plan d'affaires yawe ni umugambi usaba uburyo bwinshi, ubwo buryo none ubona ubwo waronse mbega ubukuye hehe, ubwo bundi nabuvuze ubona buzova hehe? Ubwa mbere ndafise imashini manuelle zishoboye guhingura umwimbo mfise wose n'uwo nguze mu basanzwe bazirima. No kuvuga ibintu by'ibimashini bikomeye cyane nivyo ntegekanya kuzogerako. Akira nabonye na jus sans sucre ajouté, donc ni kiza gose ku magara y'abantu, nuko ari produit nziza. Ego narutsinze. nuko haburana babiri hagatsinda umwe. Naye handi ndafise ibyizere yuko narutsinze. Nitwari bwaronke rero umudamu canke umwigeme muri no higanwa, none nguyaraje tumuha umwanya atuyagira ivyiwe. Amahoro neza. Jewe nitwa Tungimana Mireille, nkaba mvuka ku mutumba wa Mabanda. Jewe norora ibitungwa by'ingurube. Yampa amase, ayo mase nkaca ndayatabiza bigatuma nca ntera duharage, harage by'ibijone. Nashimye kubikora kubera umufasha wanje ntomurekerana wenyene, iroroshe kugaburira, hanyuma gatahe nkaba nagakuye mwishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana. Urakoze Mire, ntiwabeshe ufise ingurube zisa neza gose cyangwa wari wazogeje? Oya vraiment no kunyene zisa ni ingurube z'inzungu, ni ingurube z'inzungu nziza ziravyibushe zirateye igomwe. Donc warasubigide urufise cyose n'inyungu. Ego Vyiza gose. Kazo sanze ukora tumenyereye gakora abagabo. Nowe en tant qu'umufasoni intambanyi kuna guhura nazo niziye? Intambamyi nkura guhura nazo akeshi umukozi. Ari gihe mbura umukozi mugabo gaca uraba ingene niyungunganya nkavyikorera. Ndabikora mufasha wanje turafashanya kuko turumvikana. Hama niyo ngize ngo ndarondera uwumvurira keshi ntibagwiriye. Mu mahera yo gufasha nk'ubu mwana dafite umwanya wo kugura byose umubwiye ati jesha guha amahera yo gufasha yo guhangaha. Amafaranga mu bisanzwe nciye nkore mfashe hamwe ibitashe n'ibintu zeye hamwe n'ibikoresho nshobora gukoresha mu kuzigaburiramwo n'ifungurwa zazo byose mparuye naharuye ko ari mu ma 15 miliyo. Nifuza ko notunga ingurube nyinshi kuko ingurube zarambereye, kuko naratembereye n'ahantu ndabona yuko umuntu aziyaroye neza ingurube zirasumba no kugwira n'inka. Sawa merci. Byanjoheye gose kubona ari umufasha nabigira kandi akavuga ati ko umugabo amufasha. Ni byiza gose kandi abonye mengo akora ibintu akunda. Ni vya Yezu dusengera je ndavyizeye. Nibaza yuko biza kuba byo. Merewe neza cyane, ndaryohewe kuko ngiye kubona batoneye izuba natwe kumbure tuzashika. Uyu wewe yazanye ibikoresho byose asanzwe akoresha. Ubwo umwanya no wava umwererako. Oya reka twumve. Ego nitwa Niyonkuru Theogene, nkabaserukira ishirahamwe ryitwa Ecovision ryatangujwe n'abajene babiri. Ubu rikaba rigeze ku bakozi 15 isanzwe iri mu ntara ni commune ya Gitega. N'umugambi wo gukora amambarage biodegradable. Dusanzwe dufise n'ibindi migambi dukora nk'aya masandriye dushobora guha abantu oyeka nkaraba. Yego masandriye dushobora guha abantu b'abafimere keshi tuyashora mu bare. Twariyumviriye n'abantu bashobora gutekera inyama baragira ingorane gutekera mu bintu by'ipapuro ntibikunda zica zitoha. Mugabo twashiye duhinyanyura turafise kimwe dukora tugashiramwo papier aluminium indani n'amabajuru. Turakoresha amabajuru naturel. Twatanguje amahera 4,000 ariko twashitse ku mutahe wa 2,500,000. Twebwe twari duhejeje amashuri muri secondaire
uwo mutahe w'ibihumbi 4 twaguze ibiro 2 vy'impapuro ziba zanditseko Nicole ni kuvuga ivyo biro 2 kiro cari 1000 Nicole 2,000 tubishoye tubigurisha 10 tubungutse 10,000 nta n'amahera na 10 twariye twaciye tuja gukora ibikoresho burya ya mahera twungutse yaciye atangura guherera guforoma abantu umuntu ashatse gufasha yo gufasha iki abantu bose bakora amambaraje mu gihugu cy'u Burundi shaka ko nzohora ndabaha impapuro bakoramo amambaraje mwa izi karto ivyo bizoshoboka igihe narose imashini imfasha kugira recyclage hama ubona gute isoko uronka abakiriya none isoko n'ubunye nk'ubu jewe nonga hange nzogena ndode isoko ejo ijya ambaraje nini igwa ngaha iyi ndayigurisha 5 iyi nayo 5 kuvuga igihumbi 500 igihumbi 500 iyi nayo ikugwa 2000 hakaba harimo n'iyindi ya 500 ngaha Haima n'iyindi izo zubuyizi ndazibaha ku mahera 200 nari migambi yakazoza bonariye imigambi yakazoza nuko je nifuza mu gihugu cy'u Burundi ko zokoresha izi emballage zitagira impact negative kuri environnement kandi ugaruka gwishira ukaronka akazi mu Gitega ho bari abandi babikora igitega nta wundi muntu abikora okay Theogene urakoze gose yego murakoze namwe bijya bintu umengo n'imagine ukuri ibihumbi 4 hama miliyoni n'imiliyoni ega tugana n'abantu baba bosi bantu b'Imana ingorane afise nuko nta mutaha afise yoro nk'umutahe yoshobora gukora byinshi cyakenze neza cyane ndaryohewe cyane kubona ashoboye guhura n'abantu babatandukanye turacaviza ugwaruka rero rutu yagira vyinshi murakomeye yego muri bande musunga munyabaki Jenny Twanda Ize Yvette nkaba mva ukangaha mu ntara ya Makamba commune Mabanda quartier Rusenyi umugambi wanje je nawe utanguye nkiri ku ishuri je nahere no ku mutahe muto cyane ngana gute je nahere ku mafaranga 1000 igihumbi kuko nakora ibintu abantu bose basuzugura nkagenda mu isoko nkarangura uburobe sinzi ko mu buzu buswage bwagugwa amahera 25 ndarangura ubwa 500 ndashika ku mutahe w'igihumbi niga mu mwaka wa 6 ndagura impene yiwanje ndi umunyeshuri mugamama nawe akanya ibitoke naratanguye kwimenyereza nkarangura udutoke dukeya nko ku mutahe nyene uciriye bugufi nkabona ndungutse ko makeya nyene muri vacances nkabikora mugamama wanje rero amaze gupfa niho naciye ntangura igikorwa nyezina kuko nari mpejeje ishure kandi nari maze gufita umutahe wanje ndaduga ndunguka kuko kurangura ibitoke nkabivundika nkakanya hama mpejeje gukanya nkaca ndanguza inzoga umutahe urakura nyene kugeza aho nshika ku bihumbi 100 by'iwanje urumva kuko nk'ubu ufite abatoya banje nyere tuvukana nabo bariga nkamenya nti ndabarihira minervare nk'ubu sindangura ibitoke gusa oya nk'ubu nabatoya banje nabo naraberetse ukuntu bagira gute babikora Ive akabijya muri umugambi wawe naka ko nibaza yuko aho uherereye hano abandi baba babikora none ubu barushigiki naka kabijya gatuma bikuru bashorera wewe hariho baba bashaka kunguka inyungu y'umurengera bakabitera amazi menshi nawe mw'ico gihe uvuga ati ndonke make mugabaze n'ingoga okay none nkejo uhuye n'umuntu ashaka gufasha yo gufasha iki kugira umugambi wawe utera imbere je mu bisanzwe kuvuga ko umuntu ashatse kumfasha yoza kuri tere aho ndabikorera nkamwereka kuko nk'ubu sinovuga ngo nta rugo rw'iwanje ndabana no kuvuga ndabikorera aho nyene muhiri wacu niho dufitiye tere nyene tuvundikamwo aho dutari inzoga no kuvuga ashitse kuri tere niwe yobona ati cyo kugufasha ni iki murakoze namwe murakoze cyane hariho mvuga navuga uyu mwigeme n'ukuri ararenze gukora inzoga ku muntu w'umupfasoni ikintu coroshe na gatoyi surtout kubaka iri umukobwa kiri umwigeme ejo akamara kubaka tuzi yuko mu mushinga nta wiwe bazobihuriza ko amwemereye yuko abandanya akora umugambi jewe ngerageje kuraba kuntu navuze umugambi wanje ndabona ko nshobora gupasa hatoba abandi mugani kibisigura yuko umugambi yanyu
ari mibi ndabashimiye mugana ikaba ari hagarikiye kuri mwebwe ngaho no munsi yego mugabo ntikibuza yuko umugambi yanyu iyo ntihagaze izobandanya yego murakoze yego je m'en veux ils sont bons ces gens hein je les apprécie vraiment cyane iyo imigambi yacu natwari myiza nubwo bitakunze ko tuba roteni kubera ko bari bashaka abantu batatu ndanezerewe kubera yuko nashiye kuja mu mahiganwa kuvyerekanye neza yuko ivyo nkora nagerageje kubigaragaza ndabishira habona kandi bimeze neza cyane nuwa reka dufasha mu bijanye no mahiganwa yavuze ati imigambi yanyu imeze neza nubwo mwese mutashoboye kuba mu bambere ariko bimeze neza kandi mubandanye mugira ingufu yaduteye intege cyane byatunezerewe gose twebwe twashoboye kuba selekisiyone ariko ntitwabaye dekuraje imigambi yacu turayibandanya nta ngorane muri make rero bitumye nanje numva aho mbonye abandi bageze no harengana mu bisanzwe ibaye nk'ishuri ndimo kuri jewe urabona ko twara abantu ubwo urabona ko dutotse turi batatu sinarinzi yuko ndimo rero nico gituma ndababwira nti mfise umunezero ntangere ahantu nibaza ko nagakocoreye ubwa mbere ntangura kurima twatanguye kurima mu ntumbero yo gushika ku guhingura kandi dutanguriye ku busa rero bwa busa uno munsi tugeze ku ntambwe yuko i produit duhinguye zitangura kuja ku isoko rero ako kantu ko guhera ku busa urima n'amaboko niko nibaza kuba katumye ndengana kubona abandi bantu bashobora kumva umugambi wanje bakawushima byanyibukije igihe kimwe ndi muhira gitangura hosicrage nto isekuru ngiresekura impapuro bariko barantwenga bavuga ngo abandi basekura amasombe ngo nawe ngo urasaze ngo usekura impapuro umugabo nararyohewe ndoserezirita none ubu ndabonye n'abandi barashobora kwishima kumbure nzoryoherwa cyane igihe nzobona ico ciyumviro canje kibeshejeho abantu benshi kandi gitejeje imbere igihugu birarangiye biradadanutse biraheze batatu nibo bagiye kubananya rino higanwa ariko yaba bavuyemo yaba babanarije bose nta n'umwe yidoga bisigura ko bitahuye umumanoro wabo Aime Ndizeye akabatoye François Mireille hamwe na Theogene twatangura murifuza kumenya aho bagiye ari batatu reka tubakurikire reka tuberekeze tubwira ngo turabe ingene bizorangira kuri bano batatu kurikirana tere realite n'umudeje izokurikira barayamaze ngura imitiri ukimbura ingonera muhaguruke twerekane ingufu zacu ubu ndi umudeje indoto zanje jewe narazishitse ko umviye message nimufise imigambi ntibure kigufasha ko never give up bandanye utegura kazoza don't stop ogumukora abagucinege bazoguhabiga ukuri bujya gushirira mu kuyaga reka tuyage kubijanye n'imigambi turabe ico duteza imbere muri rusangi na kare naterambere ryo wikuye mu bandi ribaze yuko atawe udafise imigambi yo bagifuza gukora muri kazoza wowe ufise ishirahamwe ushaka gutanguza cyangwa urafise ibyo utegekanya kudandaza kubera umugambi wose ukenera amahera bisaba kuvyicarira ukabitegura mu kuvyumvisha bo kugurana umutahe cyangwa abo mwobikorana bakabitahura byumve bisaba kuvyandika ukavyitondera ahari amakosa mukahakosora bizoca bigufasha kutavyibagira no gutorera umuti w'ico bibangamira ubuza